kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro kw'isoko mugira mushikizwe na Jewe Desire Hatungimana. Impunzi z'abarundi ziba mu gihugu ca Tanzania nta mabi zitarakorerwa n'ubutegetsi bw'ico gihugu kugira zitezomoke zitahi wabo kandi zozo zemeza ko ico zahunze n'ubu kigihari. Mu makambi ya Nduta na Nyarugusu izo mpunzi zarabomorewe amazu, ivyazo biraturirwa. Benshi muri izo mpunzi barangara kuko batagira aho barara kandi batari busubira iwabo mu Burundi kuko bashobora no kwicwa. Muri no misi abo barongoye Tanzania bafashe uwundi mukenyuro wo guhiga buhongo abagiye gusembera. Ivyo biriko birashikiriza impunzi biraziraje ishinga nayo abo mu gateka kazina muntu bagasaba bashimitse ko Tanzania yo kubahiriza amasezerano mpuzamakungu yateko umukono ivyo gutoteza izo mpunzi bigahagarara. Nongeye kubaha ikaze. Iyo ngendo y'abategetsi ba Tanzania yo gutoteza impunzi hagezaho bayumvisha abanyagihugu babasaba kwerekana umunyamahanga wese atagira vyangombwa aho inyegeje, ariko ikigaragara ni yambeba iry'umuhini isotera isuka nk'uko bigaragarira muri aya majambo yashikirijwe na Simon Siro arongoye intara ya Kigoma imbere y'abamenyesha makuru itariki 3 za kuno kwezi. Tumutega amatwi. Tuna shida sana ndugu waandishi wa habari ya uhamiaji haramu. Tukicheza nchi yetu hii mwisho wa siku itakuwa nchi shamba la bibi. Ariko ikintu kimwe kibabaje gato nuko ikambi yacu ya Nduta yimirije kugagwa. Ariko inkuru dufise nk'inzego z'umutekano nuko bamwe mu nshuti zacu bari mu nkambi ya Nduta badashaka gutaha. Ni mu gihe mu masezerano leta yabo ivuga ko atana kimwe cobuza ko bataha, mbere abatari bake bakaba baranamaze gutaha. Ubu rero bamwe mu mpunzi baratanguye guhunga ikambi bashwara mu bice bitandukanye by'intara ya Kigoma. Aha mbere dusaba n'abanyagihugu mu ntara ya Kigoma bafashe inzego zizoba ziriko zikora umukwabo mu gihe cyose bazoba babonye umuntu bazi ko ari impunzi. Ko hari umuntu yinjiye mu gihugu cacu hatisunzwe amategeko bamudome ko urutoke. Bagenzi bamenyesha makuru, iki gihugu ni gwacu twahawe n'Imana. Ntitwemerere rero abantu b'abanyamahanga ko baza kutwononera umutekano dusanganwa. Imico n'imigenzo yacu abatanzania turayizi. Tukareka abandi bantu bakazana imico yabo, amahoro n'umutekano dusanganwe bizoduca mu mwanya w'intoki. Subire rero nsabe abanyagihugu bo mu ntara ya Kigoma bafashe inzego z'umutekano zizoba ziri mu isekeza ryo kubahiga babadome ko urutoke, gutyo bahanwe hisunzwe amategeko. Uruhigi ruzokorwa mu ntara yose ya Kigoma, mu mashamba, mu mabarabara, n'ahantu hatazokorwa umukwabo. Ivyo rero nuko tubona ikibazo c'abanyamahanga bari mu gihugu cacu bidaciye mu mategeko co dukwegera akarambaraye na hamwe togihagurukira. Ubu bakwiye igihugu cose kugera mbere ni Dar es Salaam bakaba buzuyeyo, kandi amatohoza akerekana ko binjirana mu ntara ya Kigoma. Ayo majambo y'uwo mutegetsi yaje asongera isibe kuko hirya no hino mu makambi ya Nduta na Nyarugusu impunzi zirara ntibuca. Polisi iriko irafata abanyamahanga bari ngaha mu ntara ya Kigoma n'impunzi zirimo. Ejo rero ku mugoroba mu gihe cy'isaha 10 abapolisi baraje aha mu ikambi hafi y'uruzi rwa Ndorobo barafata impunzi zitari nke gushika n'ubu tutazi zifungiwe. Hagati aho umukuru w'ikambi yamenyesheje yuko gushika ku itariki 16 atampunzi n'imwe izoba ikingaha mu ikambi. Rero baca twibaza ko abantu babafashe bakabatwara ahantu hatazwi, bashobora kuba batwaye kubafungira muri prison y'Nyamisibye. Babatwaye kare uwo bafashe yaburana agafungwa amezi 3 canke akariha 50 by'amande. None ubu mu minsi 10 bizoba byakunze 9 bizoba byakunze ko baburana. Bizogenda gutozofungwa amezi 3 yeze bacu baje birateye ubwoba. Basaba ko barekura bagenzi bacu barekura. Abapolisi bajejwe abasohoka n'abinjira muri Tanzania ari ngaha mu ikambi. Ubu rero umuntu wese babonye barafata baramufata bakamutwara ku nguvu
kuja kwiyandikisha. Ibintu biteye ubwoba rero, urumva inzira zose zisohoka ikambi zibugaye, n'abashaka guhunga ntibaronka aho baca. Ibintu biteye isoni, biteye n'ubwoba. Nkaza ko bafashe ingingo yo kutisubirako, twakubuhungiro bari baraduhaye, natwe ntitubwire iyo tuja, ntituri buje Burundi, ntituri bugume ngaho, urumva twazazaniwe. yahaye itegeko rero abo mu biro iwe ko bategerezwa gushira mu ngiro iri tegeko. Mu kurishira mu ngiro rero n'uwo bahuye bose no gukubita, kuva ejo uwo bahuye no gukubita bamubwira waje kwiyandikisha. Rero urumva ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bagira, ni ibintu biteye agahinda, bigoye no kumva no gutahura. Nibafume bavuga bati nimuze mugende mwese, bareke kuvuga ngo twiyandikishe, bazoca batwagiriza ko twiyandikishije ku gushaka, kandi ubona ko ari ku nguvu. Kuri ayo mabi ariko arakorerwa impunzi z'abarundi, CDH Vicar urunani gushinze guharanira agateka k'impunzi ziba mu makambi bamenyesha ko atampunzi itahi wabo ku nguvu, bagasaba Tanzania kubahiriza amategeko, ariko banakebura HCR ngo ikora akazi kayo aho kwigira sindabibazwa. Dutega amatwi Leopold Sharangabo arongoye urunani CDH Vicar. Nico twamye tuvugana kera, twebwe muri CDH Vicar tubona ko ibi bintu ari ibintu bikorwa na leta ya Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi mu ntumbero yo gutahukana izo mpunzi ku nguvu. Kuko uravye ivyo bintu kuva Tanzania tangura gufata izo ngingo zo kwirukana impunzi z'abarundi ku nguvu, twarahaguse turasemerera, isi yose irasemerera, ariko leta ya Tanzania yabanije yica amatwi, ahubwo ibandanya yongereza ibintu byose byotuma tahukana impunzi ku nguvu. Kandi by'ukuri iyo leta yo ibona ko mengo iriko irakora byiza cyane, ariko ukabona ko ikirakorera inyungu za leta y'u Burundi. Twebwe rero turabona ko ibyo bintu ari byo gutegwa ivyatsi, ni ibintu biteye isoni n'agahinda, ibintu bikwiye kurandurwa, ni ibintu bidakwiye ko ibandanya by'ukuri bikorerwa izo mpunzi z'abarundi, cyane ko hari habo biboneka rwose ko gutaha bidashobora koroha. Rero twebwe muri CDH Vicar dusaba cyane leta ya Tanzania yogerageza ikubahiriza amategeko, niyo yayasinye amategeko agenga impunzi ko kizerekezerezwa gutahukana impunzi ku nguvu. Ikigira kabiri tusaba HCR kuva mu gacerere ikavuga nimba ishigikiye ko ivyo bintu kavyerekana, nimba itabishigikiye naho igahaguruka kandika inzandiko nkuko abandi bose bazandika, bakavuga ngo ibi bintu ntavyo twemera, ibiri kwirakorwa ntavyo dushigikiye, kandi leta y'u Burundi kereka kubandanya nyenyegeza umuriro kugira ngo abarundi batahukana ku nguvu. Turasaba kandi amakungu muri rusangi kudafata ico kibazo c'impunzi z'abarundi minenegwe, cyane ko twumva ko hariho n'abandi bataha bakagira ingorane, ko twumva ko hariho n'abandi n'uyu munsi babandanya guhunga. Ubwo ntabwo bikwiye ko ico kibazo cofatwa minenegwa, ahubwo birakwiye ko abarundi bo kuherezwa mu gateka kabo, cyane ko twumva ko n'abashitseyo nabo nyene n'ubundi barafatwa nabi. Nta kintu na kimwe ubona ko gikorwa kugira ngo abarundi bubahirizwe mu gateka kabo, haba muri Tanzania eka mbere n'abashitsi hari bamwe bahura n'ibibazo. Ubwo rero tukagira tuti ntibikwiye ko ivyo bintu bigenda gutyo, bikwiye kwitondegwa, abantu bakaraba by'ukuri ko nimba koko harageze ko umuntu ashobora impunzi itaha, iyo mpunzi kavuga ati je ndumva ashaka gutaha, harageze ko nta bakereka igataha. Ariko nta byo kubomora amazu, nta byo gufata impunzi bakubita bakagira gute mu ntumbero kugira batahukane ku nguvu, cyane ko hariho abo bitoroshe nkuko nagumye ndabivuga, toroshe gusubira mu gihugu bivanye n'uburyo bahavuye, mbere bivanye n'uburyo bamwe muri bo basubiyeyo bakagira ingorane. Nino kuri aya majambo ya Leopold Sharangabo dusozere ko kino kiganiro. Mwari kumwe na Desire Hatungimana, mugiraho muba mwubahwe. Cyari kiganiro ku isoko.